ndabaramukije mwese bakunzi ba Alex Content Studio. Iyi ni channel imwe rukumbi igenda bagezaho content zigiye zitandukanye. Kuri ino nshuro twabazaniye urutonde rw'intara 10 z'u Burundi zivamwo abakobwa benshi bishora mu buraya, gukora mu bubare, gukora mu mahoteli ndetse n'ibindi bigiye bigaragara nk'ibikorwa atari vyiza. Ibi bigaragaza impinduka zigiye zitandukanye kuri abo bana. Natwe turaja gusobanukirwa umenye ese biterwa n'iki. Tubibutsa kandi gukora subscribe kuri iyi channel yacu mu gihe uri mushasha kugira ntuzocikwa n'ibi biganiro. Je mugiye kubana ni Alex Life and Varane. Reka tubahe ikaze kandi kuri Alex Content Studio. Uyu munsi nko twababwiye twabazana inyigisho yihariye ku kibazo gikomeye gihangayikishije igihugu cyacu cy'u Burundi, uburaya bw'abakobwa bakiri bato. Ntituriko ducyoza intara, ahubwo turiko turondera gusigura, kwigisha ndetse no gushikiriza umuti wo gukemura iki kibazo. Ahanini reka turabe ikibitera. Igishobora gutera ibi bibazo ahanini ni ubukene. Benshi binjira mu buraya kugira baronke ibifungurwa canke ivy'ishure, ivyambagwa, amatelefone ndetse n'ibindi. Ubushomeri bw'abarangije amashuri ndetse bakabura ivyo bakora, bityo bigatuma bishora muri uno mwuga. Imiryango itari hamwe, hariho bamwe usanga bavuka mu miryango batabana n'abavyeyi babo. Ivyo navyo bigashobora gutuma bafata umwanzuro kwishora muri aka kazi atari keza. Turabona kandi ikindi gishobora gutereza impinduka, social media zigezweho. Ibi navyo ni kimwe mu bikurura abakobwa kwishora mu buraya, gukora mu bubari ndetse no gukora ahandi hagiye hatandukanye. Nk'uko twababwiye, reka tugaruke kandi ku rutonde 10 dusangamo abakobwa bakora akazi kajanye n'ibi turiko tuvuga. Turatindiganye ku mwanya wa 10 basanga intara ya Rumonge. Iyi ni intara yegereye ikiyaga ca Tanganyika, aho hashikira abantu benshi bagiye bava mu bihugu bitandukanye baje ku mpamvu zitandukanye. Ivyo bigatuma bamwe bafise amahera y'amadovize ndetse n'amahera menshi bahatemberera, bityo bigakurura abakobwa baho bahaba. Naho ku mwanya w'9 tuhasanga intara ya Mwaro. Iyi ni intara ituje, ariko hari abakobwa baje mu makaritiye yegereye Gitega, Bujumbura ndetse n'ahandi, nabo bakisanga bishoye muri ubwo buzi. Ku mwanya w'8 tuhasanga intara ya Kirundo. Ubukene bwinshi, abakobwa benshi baje gukorera mu Gitega, i Bujumbura, Cibitoke, Makamba ndetse n'ahandi, nabo benshi bisanga muri ako kazi. Naho ku mwanya w'7 turasanga intara ya Cibitoke. Iyi ntara nayo akenshi kubera amakomine yigize arangwamwo ubucukuzi bw'ubutare bwo mu bwoko bwa zahabu, bituma benshi baronka amafaranga ndetse abakobwa babonye bagakurwa n'irari. Ku mwanya wa 6 tubasanga umugwa mukuru w'intara ya Gitega. Iyi nayo ni intara irangwamwo abakobwa benshi bakora akazi kagayitse nk'ako. Na ku mwanya wa 5 tuhasanga intara ya Muramvya. Iyi ni intara iri hagati mu gihugu, ariko ubukene, ubushomeri ndetse n'imiryango biratuma bamwe mu bakobwa nabo bisanga mu zindi ntara bagiye kurondera ubuzima muri ubwo buryo. Ku mwanya wa 4 tuhasanga intara ya Bujumbura. Iyi ni igisagara kinini ndetse kirimo uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye. Ni ihurizo ry'intara zitandukanye, aho hakoranira abakobwa benshi bakora mu bubare, mu mahoteli
ndetse n'abidandaza ku giti cyabo. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga intara ya Kayanza. Iyi nayo ni intara igaragaramo ubukene bw'abakiri bato uko barangiza amashuri bakabura icyo bakora, bityo bigatuma bayerera bakisanga bakora mu bubari ndetse n'abidandaza ku giti cyabo. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga intara ya Ngozi. Amashuri menshi n'amahoteli y'ibyiyumviro bibi ndetse n'ubukene n'ubushomeri nabyo biratuma abakobwa bavuka muri ino ntara bisanga bagiye kurondera ubuzima mu ntara zigiye zitandukanye. Kandi kora subscribe nazo uri kurajijisha ndetse wiyumvira ati ku mwanya wa mbere tuhasanga iyihe ntara. Ku mwanya wa mbere tuhasanga intara ya Karusi. Iyi ni intara igaragaramo ubukene bwinshi bukomeye ndetse tugasanga ko mu ntara 18 zigize Uburundi udashobora kwinjira mu bubare butatu cyangwa bune ngo ubure umukobwa avuka mu ntara ya Karusi. Bityo ndetse ugasanga n'abakobwa bipangiye benshi ugerageje kubabaza aho bavuka ugasanga bava muri ino ntara ya Karusi umubare nyamwinshi. Turagushimiye wabanye nacu muri ino documentaire ziri muri iki kiganiro, tukwibutsa ko wagisangiza abandi ukoze share, utarakora subscribe yikore kugira ngo uzabashe kumenya ibindi bigiye bitandukanye byinshi. Turabashimiye.